Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bufadikanije n'abo bafashanya mw'iterambere CAPAD na leta y'Ubudagi bashizeho kuri wa 11 Nyakanga umwaka wa 2025 ubuhinga bushasha bwo gukurikirana ibikorwa bimwe umurimyi akenera nk'uko bivugwa na Emmanuel Niyungeko umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi muri ubwo bushikiranganji. Ubushikiranganji bw'uburimyi bwose n'ibidukikije bufadikanije n'abo bafashanya mw'iterambere CAPAD ndetse na leta y'Ubudagi umugambi basanzwe bafasha mu iterambere beje gushiraho ico twokwita ubuhinga bwo gukoreshwa mu cyacuye n'ubworozi bijanye no gukurikirana ibikorwa bimwe umurimyi akenera kugira ngo ashobore gutunganya neza ibikorwa vyiwe. Muri ivyo bikorwa harimwo kumenya mbega nizihe mbuto z'ibiterwa zigezweho uyu munsi, nuwuhe mwavu ukenewe uyu munsi, mbega uno munsi umurimyi abonye ingwara canke ikintu kimuteye amakenga mu mirima yiwe yomenya yobironderera hehe, mbega uno munsi umurimyi agize amakenga kintu cyose canke agize ico kenera kubaza c'ubuhinga yobironderera hehe. Rero twe tumenyereye bikorwa umurimyi akarinda kuja kurondera umufasha kuhiga ku mitumba abafundi b'indimo akirukanga akaja kurondera abagoronome ku makomite ku mazone. Uno munsi ubwo rubuga ruzofasha kugira ngo umurimyi ashobore kugwinjiramwo yugurure abone ubuhinga ashobora gukoresha haba mu gutunganya uburimyi bwiwe, haba mu gushobora kuronka amakuru agezweho kubijanye n'imyavu igezweho ikenewe, imbuto zikenewe, ingwara ziriko ziraba muri ako karere, gutya ashobore kumenya ico ayitamwo, gutyo yambona kazoza rero twishikeko umwenegihugu ashaka kuronka amakuru mu mwanya mwiza, mu mwanya muto, kandi amakuru yizewe, gutyo ashobore kwiteza imbere, ateza imbere n'igihugu. Ku ruhande rw'abarimyi ngo biteze akarusho kuri urwo rubuga menya murimyi. Nyandagaru Silence ni umurimyi wo muri komine Busoni intara ya Buhumuza. Ubwo rubuga menya murimyi ico tugwitezeko ubwa mbere ho tuzoshobora kuronkamwe amakuru atandukanye agezweho y'ukuntu tuzoba turarima neza ivyo biterwa. Nka jewe ndi n'umufundi w'indimo bizomfasha cane kongereza ubumenyi kugira ngo abarimyi ndabigishe neza gose nivuye inyuma atakibazo, kuko ico nzoba ntumva nzoca nja kuri rwa rubuga ndakirondeze ndagishikiriza abarimyi. N'abarimyi bwabo nyene bazoshobora kuza baramenya amakuru vyoroshe. Abarimyi mwizo nyigisho baronkejwe umurimyi ashobora kubona ibiterwa vyiwe vyagwaye mu gihe ntari nko hafi, ko murabona umutumba nawo ni munini sinshobora kumenyera rimwe vyose. Arashobora gufotora ibiterwa vyiwe akandungikira ifoto, nkaca mbona vya biterwa ukuntu bigwaye, nkaca nihuta kumufasha ico kibazo canke akaronka inyishu kuri rwa rubuga vyihuse. Akandi karusho twiteze ku rubuga menya murimyi tumaze kuronka umwimbu, tumaze kwimbura, na burya tuba dufise imyimbu myinshi mu makoperative, tuzocisha ku rubuga imyimbu dufise turondeze isoko hirya no hino, kuko abadandaza hariya mu misozi barishingira ibiciro bishakiye ugasanga umurimyi ntibimuteza imbere. Ariko kubera urwo rubuga tuzoshira imyimbu ku rubuga turondeze isoko, turonke akabeyi gatubutse. Mw'ico gihe abarimyi baronka amahera atubutse batera imbere, na burya tuko turinjira mu mbonuka zoza tuzoshike mu mwaka wa 2060 abarimyi bose bahagaze neza, umunwa ufise ico ufungura, umufuko nawo ufise amafaranga ajamwo. Eka na Niyokwizera Aline wo muri komine Mpanda intara ya Bujumbura niko abibona. Kijanye n'urubuga menya murimyi kizodufasha mu kwiteza imbere, mu kuraba mu bindi bihugu duhanahana imbibe canke kure yacu aho bagereje ikijanye n'uburimyi mu kurima kijambere. Rero iyo application imaze gushika byaratunezereye cyane, kuko naho benshi
batarabitahura neza ko gukoresha Android dufise imyaka 50 cyangwa 55 usanga ari ikintu gikomeye cyane. Kandi abarimyi benshi harimwo abantu turongoye bakuze, ariko tugerageza kubereka aho mu mbona kazoza uko ibintu bizogenda, naho yaba umutama cyangwa umutamakazi yumve ko Uburundi turiko turatera tuja imbere, turiko turajyana n'ico bita ibihe mu kurima no mu korora. Mu runani rw'abarimyi CAPAD basaba leta kongereza umuvuduko wa internet kugira ngo ubwo buhinga bworohe gukoresha. Ikintu ca mbere twosaba leta nuko yokongerereza umuvuduko wa internet, kuko murabona namwebwe ko umuvuduko udatomoye. Ivyo twosaba leta y'u Burundi kugira ngo idufashe, na cane cane bizodufasha no gushika neza kuri yambona kazoza twihaye mu gihugu cacu, kuko hariho umuvuduko wa internet bizotuma ibikorwa byose binyaruka gukorwa, kandi n'amakuru yose akacamenyekana buno na buno.